turafise indirimbo Kurukuta ya MB Data na B-Face. Turafise Kosho ya Dramati. Turafise Isezerano ya Melanin Boy. Turafise Jove Bien ya Sadbi. Turafise Kazimimana Inkunda ya DJ Fernando. Turafise Kwepa ya Kiriku, Double J bari kumwe na DJ Phil Byte. Turafise Ijya Nyuma ya Lino G. Aho cyumva ko hariho nyinshi zitarimo. Hariho nyinshi zitarimo. Ariko rero nizo zirimo. N'umuriro gusa. N'umuriro. Hazoca uwambaye. Hariho umuntu naho hanze avuga ati none. Amakuru rero mashasha murabona ko tutaramara meme na 24 tubipibriye. Amakuru mashasha tuvugiye no ngaha kuri ya Gateka ubwa mbere. Nibaje ku mbuga za Dushi. Babanguranye. Nimugende ku mbuga za Dushi. Babanguranye. Muri Sekirere. Sadbi agomba marane na Melanin Boy. Hama muri Gospel. Pastor Lopez na MTC kandi oya Pastor Lopez vraiment aho ni wewe kandi nakubisa aho hagaze ko ndavota je Gospel turafise Zoya MTC hama turafise Yitwa Imana ya Redemption Voice turafise Imana ya kandi kadyo ya Pastor Lopez turafise ya Miss by Alvera Muhimbare reka B-Face dushireho umoni ya Frere na B-Face Ruzonyica ariko tukaca tusanga none Ruzonyica na Kurukuta yehe yakuze neza tambira Kurukuta ariko indirimbo ziri mu bantu cyane igihe mama yitaba Imana siko nabisanze ndabyibuka nari muto cyane yego pagi sinigeze menya icari cashitse ariko nari yumvamo ko hari gihindutse nagiye kubimenya maze kabiri namubona niho bambwira ko atakiriho baraba twiganye bose barasize sigaye nicuza ko bibi nakoze imyaka iragiye bise biragoye ewe mbaye uwande wabikoreye iki uratemukanye ni Yes akunzi ba ya Gateka TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes iyo ntabwo ko igana iminsi yose ndakubwira ngo ntucike intege. Ucike intege ni intambwe imwe isubiza inyuma iyo wacitse intege ukabivamwo nabirangira nyine nawe uravyumva. Yes ko utaraga subscribe kuri Gateka TV nagenda gusabe uyigire ukaba uraba ibiganiro byacu ukabona byakuryoheye ukabona umuvite wacu wamushimye cyangwa wamukunze cyangwa ico ubona ushaka kumusapotingamwo urapartage ibiganiro byacu kugira bigere kure. Yes iyo ndi gare murabizi ko ntabandi je nyene uno munsi murabona ko naje kubiyereka kuri kamera nazanye chatwa tukumbuye prem no munsi nanje natewe iteka nawe dora tukumva tukumva iji gusa kuri ya Gateka ntitubona umuntu no munsi wane iteka je turakorana darana ibiraza biye twavuze prem tugira tubihejeje umujournaliste n'umujournaliste bahuye bazi ko batsumurira ni spokesman mu muzi ku mazina menshi ku ndirimbo nyinshi hari indirimbo nevuga igihe mama yitaba Imana siko nabisanze ndabyibuka nari muto cyane yego pagi sinigeze menya icari cashitse ariko nari yumvamo ko hari gihindutse nagiye kubimenya maze kabiri namubona niho bambwira ko atakiriho urarenze kandi umufana wawe kubagira urarenze vraiment ndavyemeye baraba twiganye bose barasize sigaye nicuza ko bibi nakoze imyaka iragiye bise biragoye ewe mbaye uwande wabikoreye iki uratemukanye ni Yes mushaka byumva na cyane abana reka ntangura imbere ko ndakwakira hariho indirimbo iremesha umuntu bivanye n'igihe arimo nk'indirimbo siko nabisanze ushobora gusanga uri mu bihe bimeze nabi ugasanga abandi bagenda bapromisinga ibintu ngo nzoguha ibi nzoguha ibintu babiguhaye ariko nico gituma ndakubwira ngo komera ntucike intege umva abantu iyo abantu bakwanze cyane Imana ishikwitorera we rero komeza inzira hama nawe uri mu ishure ukaba uri kuraba spokesman
musamara umwaka niho gitangura umwaka w'ishure asha naho cyo ari mu gice ca gatatu ni mu gice ca kabiri ubu unye tugomba tuje mu examen ya premier trimestre niba bona bitagenze neza deuxième trimestre uzokwira trape kugira voilà ntusigare uricuza kuko umwaka ni munini ntusubire uhoho ibintu byarazimvye usanga utaye umwaka utaye ikintu kinini cyane ntusigare uvuga ngo imyaka iragiye iby'isi birangoye wowe kora cyane wowe bantu pambane isigenda bizogenda neza Spox maneke twakira murakoze cyane reka nanje ndabaramutse nongere ndamutse n'abakunzi ba Yagatech je nukuri ndaryohewe ko mwantumiye mwanyiviriye ko no munsi yego kashikorana na minyone kuri kamera yego nagutumye kugira ngo tuganire ikoze cyane numva ashaka kubaza wari ufise indirimbo zimotive abantu indirimbo novuga ngo abantu bayumviriza barumva ko basigiranye ikintu gikomeye mu mutima kubera ko no muri Spox man tutakimubona aduha ibintu biryoshe ibihe ibindi niko bavuga aha turi hari abandi hama ikintu urashaka utagiheba ariko ugapunguza kubera wagiye mu bindi imyaka naririmba kijya gihe nari umunyeshuri mu nyuma ndafatirwa ndagira n'andi mabanga murazi ko nabaye n'umumenyesha makuru n'ubu nkiriwe hama hariho bamwe iyo usanga turiko turegereza kugira imiryango usanga ibintu bimwe bihinduka ariko umuziki nasanze atawuheba burundu ariko urashobora gusanga habaye agapoze gatoyi canke umurindi ukagabanuka ariko ntitwabihevye abafana bacu baratubwira ko badukumbuye kandi ubutumwa buracahari ni bwinshi bwo gutanga kuko jewe ubutumwa ntanga ndaba bwa bundi baba birengagije gusora ariko bufasha abantu akaba ari bwo ndirimba rero mwizere ko indirimbo zose nzoririmba nawe azohera imyaka 10 zizokwamara indirimbo ziramba kandi zirimwo ubutumwa yego ntaca yibaza ati ko haciye igihe kinini kurumva hariho umuntu avuga ati marigwe ibindi bikorwa byose wari kurakora hariho identity umuntu baba bamuziho kuko ndazi abantu benshi bakuzi kuri identity y'umuririmbyi yego ntiwasanze abantu baravuga ati nta bantu bagenda bakurondera bakatubwira ati nubwo wahebye ukaba uri gukora ibindi nukuri ahantu rabugaruke ni kubera nacenja mu mwuga wa journalism nawe uri hafi cyane n'ivyo kuririmba barantahura kandi canguma hafi navyo hafi yavyo ni sawa ibintu bizogenda neza zoguma duhiyindi yego jewe umunsi zose gusaba indirimbo je ndagusavye collabo je tuze dukupita igisonge ca dance asha nawe numvise urenze antuka uzozuturutira babakobwa bandi bose amazi imisi yego ndirimba neza abantu mwamvise ngendire karera ijwi imistari yo kwipanga ari fresh rero abantu bifuza ko tuzovana indirimbo na Spox man mubyandike muri commentaire kugira ngo azompe collabo yego cyane uragiye mu menyesha makuru mbega umwuga wo kumenyesha makuru wowe usanze gute ko Franzi ko kenshi abajournaliste bakorana n'abartiste abaririmbyi wasanze ni itandukaniro riri hagati yo kumenyesha makuru no kuririmba ego mu bisanzwe je nagiye muri journalisme muri 2018 numva shaka gutera intege canke gufasha abandi ba artiste cankorera muri ico gisata byari ibintu bitoroshe no kwiheba ukiyanka ugakunda abandi ugafata micro ukaja kuvugisha mugenzi wawe Fizo n'utaragera kuba Fizo kugira atera imbere umwuga uryoshe uruhisha ariko kubera uba wagiye mu bintu ukunda utegerezwa kubikora gusa hama ni n'umwuga kandi abaririmbyi n'abantu baryoshe gukorana nabo kuko bama bafise ama insolite ariko rero jewe sinkora ikintu imyaka irenze 5 jewe ndakora ikintu imyaka 3 nguma mpindura nimba nararirimbye imyaka 3 ngatera imbere sintegerezwa kubigumamwo kuko birashobora kuba atari byo bizontunga ni kuja muri journalism naho nyene nabafashe imyaka 3 hamaca ndatangura ibindi ari byo vyivyi mutanguye kubona vya Dushi Entertainment nashimye kuba umujene entrepreneur akora ivyiwe
mu kuorganiza ama evenement mu kuakompanya les artistes no mu gukorera ama publicité abavyifuza muri service de publicité marketing ari byo vyibi nibaza ko vyadukoranije no munsi. Imbere yuko dushikira ibya Dushi Entertainment kuko asanzwe ari iwawe ndashaka ko utubwira gatoya mbega Spokesman indirimbo waririmbye nta sano bifitanye n'ubuzima bwawe kuko nukuri mvenga ukuntu waririmbye ibintu biri muri wewe. Jewe vraiment niyise Spokesman kuko ivyo ndirimba atari ivy'iwanje. Spokesman bisigura umuvugizi. Ndishira mu kibanza c'ujya muntu amerewe nabi, c'ujya muntu hama sinashimye kuza ndavugira abantu baryohewe bari mu bivyi nja mu je sindi umwana yakuze ngo mu buzima bugoye bijya naririmbye sivyo vyambayeko ariko ndakunda kuvugira abantu nico gituma nkunda kuyaga n'abantu kugira numve ibibarimwe hama nkacanja mu vyo kubavugira biciye mu ndirimbo zanje ariko sinovuga vy'ukuri ngo birasa ariko hariho vyinshi bigenda wogenda ubona ko mengo ni jewe. Yego. Wow. Numva reka je nimbariza abaririmbyi abaririmbyi bamwe biyo muririmba mwisungiki numva ari ikintu gikomeye cyane n'ama inspiration aza ni ikintu gikomeye cyane aho umuntu yiyumvira ku bantu sapana ubuzima yabaye mugakiyumvira kuko ndisije uko zijya message n'utwita zijya ndirimbo ni ma message uri kwatanga kandi natwozakomeje imitima y'abantu benshi. Reka twikomereze uravuye muri muririmbyi mbona bivuyemo ubayira bihagaritse gatoya bagiye mu nyamakuru naho nyene tubona ntukiri mu nyamakuru cyane nko wari ubiri mu bwa mbere kiri kuri BTV ariko mu nyuma umera nka gatoya nk'umuntu tutakibona cyane. Mbega woba wabaye busy ni Dushi Entertainment canke hari ibindi bintu byatumye uba busy usumba? Ego ni twinshi Dushi ntwara n'ibindi vy'ubundi buzima. Yego niko no bivuga ariko turahari. Hariho n'ibindi dukora bidasaba kuja kuri kamera. Yego. Reka tuvuge kuri Dushi Entertainment. Mbega Dushi Entertainment yatanguye ryari? Utubwire imvo igihe yatangurira n'imvo za Dushi Entertainment ici izofasha mu muziki kuko ndumva ko ahanini ari support kuba ari gusupportinga abaririmbyi. Yego. Dushi Entertainment Dushi kwanza mumenye ko kivuye muri Dushimira Imana. Izina ry'iwanje je nito Dushimira Imana Eric. Ibaze ko atavyo twari twanababwiye bazi Spokesman. Dushi rero ni Dushi Entertainment ni Dushi akunda entertainment. Naravuze ati jewe naho ivyanje vyohera kuri Spokesman ariko ivy'abandi bimenyekane biciye kuri Dushi Entertainment ni izina ry'umuryango ni nka kujya wumva ngo hariho Simbare hariho Ndamama hariho uravyumva n'umugwiza tunga niko nashatse kwiyita. Kandi niko birireka bizoza ni pore. Dushi Entertainment rero yatanguye muri jewe yatanguye jewe nkivuka ariko yatanguye gukora neza nciye ubwenge aho wasanga n'organiza ama evenement ndi kuri BTV hari ivyo mwaza murabona vya top 10. Voilà nico gituma turaza kuhagera bro. Yego no kuvuga rero yaratanguye ikorera mu bantu hama haragera igihe iraseruka iki gihe mumbona niyerekana. Dushi Entertainment rero reka dufatire hafi duhere ku ma top 10 yabaye. Top 10 yari ikiganiro cyo kuri BTV twafashe turashiramwe uburyo turavuga ati umuntu wese nta muririmbyi yosora indirimbo bon ofete ngo umukozi mwiza abegwa n'imembe. Rero je narabona ati kugira tugire ibintu bidasa n'ivy'abandi reka ujya muririmbyi habyaraba competition buri kwezi ya top 10 hama indirimbo itsinze tuyiha agashimwe. Ariko ako gashimwe kabe gaherekejwe n'amahera umuntu agire ama success ku mufuko no muri society agira ama success ariko no ku mufuko hinjira ikintu. Ndibuka rero ko
k'ivyo bintu twabitanguranye n'uwitwa Simbizi wa Semavumba. Yarakora kuri televiziyo BTV akaza tugafashanya ibintu bimwe bimwe vy'ibiganiro kuko televiziyo BTV yari nshasha. We nawe yari yaramaze gukorana na za RTNB kera. Hari utuntu hari ivyiyumviro nazana nawe akazana ivyiwe tugakora. Ndibuka twaratanguje ikiganiro citwa B News n'ubu kirahari gikora witwa DJ Rafa n'uwitwa Negrita. Hama turatanguza niyo top 20 yari top 20 twarashiramo n'iz'abanyamahanga mu nyuma haza top 10. Iyo rero irabandanya naho Simbizi yari yaragiye ndabikora urayibandanya wewe wenyine. Top sinzi ko no babwira neza ukuntu byapanze. Uri ko dusigurira dushingene yaje. Top 10 rero top 20 niyo yatanguye. Haratsinda indirimbo yitwa Suspense ya J-Fire. Ico gihe nta umupartenaire sponsor ya mbere twaronse yari Star Times. Utsinze baca bagwa decoder ya Star Times. Yari ifise nka valere y'ibihumbi 100 canke 90 sindabizi neza. Hama ndibuka ko ijya kabiri haratsinda umuririmvyi yitwa Mr Donado, ijya gatatu haratsinda Kiriku ku ndirimbo yitwa Soma Namba. Aho twari tugikorana na Simbizi kandi yari top 20. Agiye nca nkora top 10 ndayikorana na DJ Rafa. Ni ya mbere rero itsindira Big Fizzo. Aho twari twadugije tumuha 300,000 utsinze. Twaba dutegerezwa kugira aba artiste bahiganwa indirimbo 10 top 10. Ariko hagahiganwa kandi tukaca turondera umupahe n'utanga ry'amahera y'uwatsinze. Ariko tukarondera n'abandi ba sponsor kuko twarakubwira neza ati wowe utsinze turaguha visibility kuri BTV tuguhe, ariko kandi wongere uronke na 300,000. Rero twarabikoze amezi ashika kuri 6 kandi vyaragenze neza. Hama rero ubu tukaba tugarutse na top 7. Reka mbe ndageze aho kumbure. Ukiraho nyene mbega ko abaririmbyi kenshi iyo bariko barakora mu mwaka nk'umwaka ho turi muri evenement muri ko murategura, hariho indirimbo nyinshi zakunzwe kugira ngo mutore za ndirimbo indwi. Reka mbere kuri aho kera mbeko numva zari top hariho top 20 hariho na top 10. Top 10 kandi hari ku kwezi byaba byoroshe. Me ubu ni kumwa voilà rero ubu niho navuga ko ari ikintu kinini cyane cyaguze. Mbega kugira ngo muze mubivemo ivyo bintu mutora mwisunziki mwese murabingene umuririmbyi yaririmbye ingene yanditse ko amahitsi ari menshi y'indirimbo uyu mwaka. Ibyo bintu mu byorganiza gute kugira ngo ntihabe imyidogo hirya no hino? Ica mbere biragoye ko indirimbo zose zokwigwa mu gihe tuba turondera indirimbo ndwi gusa. Rero kugira ntitwiteranye turabaza abantu hariho nka groupe twakreye yitwa top 7 tugashiramwo umu DJ umwe, umumenyesha makuru umwe, abakurikiranira hafi by'imiziki. Tukaca tubabaza ni mudu indirimbo 20. Izo ndirimbo 20 tukaca tubabwira mwe nyine muri izo 20 ni mukuremwo seti muduhe. Hama tukaca turabizigenda zigaruka tukaca turabira no kuma views. Mbega izo ndirimbo eske byukuri zarabiciye biracika mu bantu kuko nomara mu ndirimbo muri quartier urumva ati indirimbo vraiment niri kiravuzwa cyane. Cyane ibindi wanashaka turagerageza no kwisunga byose tukaraba mbega igitsina kirimwo. Ariko wanashaka uyu mwaka bihangane nko muri Sekire vyaranse abakobwa nubwo bakoze cyane ako vyaranse ko bajamo. Muraza kubibona turavye nk'indirimbo zirimo muraza kuvuga ati gute Vania Ice canke Monia Fleur batarimwo, gute Natasha canke wundi atarimwo. Vyaranse kuko twasanze abahungu bararenze cyane. Jewe ingwano nagwanye kugira Vania Ice canke Monia yinjire kugeza aho tuvuga toke
canke umurapere Bface yinjire Ego. urabitahura tukavuga tuke reka Bface dushireho Moni ya Frere na Bface ruzonyica ariko tukaca tusanga none ruzonyica na kurukuta nihe yakuze neza tambira kurukuta ariko indirimbo ziri mu bantu cyane uravyumva nukuri ntivyari vyorosha ariko nizo ni muzakire kandi izo nazo zikenewe kuvamwo indirimbo imwe izoca ibi ya mbere ironke amahirwe yo gutsindira ibihumbi 700 n'ubundi burusho butandukanye. Ego hari ikintu ca nibaza ubu twarabonye ko mwongeyemo n'akabijya mukagira Sekira na gospel. Ego mbega ubunye mwiyumvira icimviro cyo gushiramo gospel nacavuye ko umenga abaririmbyi ba gospel bahora bakumirwa cyane mu bintu by'ama evenement. Ego jewe naravuze ati uburyo umuziki nyawo tunawuravye uri muri gospel. Ego kandi n'abantu nivyo guhiganwa ntibanabikunda cyane ariko nabo nyine barakenewe gutegwa intege barakeneye ayo mahera nk'abandi hama barakeneye ko tutabashira hamwe n'abandi ngo bariko barahiganwa n'abasekirere. Rero nico gituma je navuga ati uko biri kose dutegerezwa kubashiramo aba gospel. Ego tubagirire kategoriye wabo. Ego okay nimba uvyibuka kugira ngo mutinde hari abantu bashobora kuba bariko bararaba ikiganiro maybe batarabona izo ndirimbo zabaye top 7 haba muri gospel canke muri Sekira. Mbega izo ndirimbo bashaka kuzitubwira no musi ugabo n'umuntu ayatora amayete ndaza gutora mu artiste wanje mbere rimwe canke nta urimo. Yes naka video karahari naho twokabacishirizamo nkuko mubibona hashomaza ko tukabashiremo. Gospel turafise Zoe ya MTC hama turafise yitwa Imana ya Redemption Voice turafise Imana ya kandi kadyo ya Pastor Lopez turafise ya Misi by Alvera Muhimbare turafise ndafise impamvu ya Fortran Bigirimana turafise Aranzigama ya Yannick Ita turafise birakumvira ya Christian iri imbere aka video karahari hama tugiye muri Sekirere naho turafise indirimbo Kurukuta ya MB Data na Bface turafise Kosho ya Dramati turafise Isezerano ya Melanin Boy turafise Jove Bien ya Sadbi turafise Kazimimana Inkunda ya DJ Fernando turafise Kwepa ya Kiriku Double J bari kumwe na DJ Phil Bites turafise ijya nyuma ya Linoji aho cyumva ko hariho nyinshi zitarimo hari nyinshi zitarimo ariko rero nizo zirimo n'umuriro gusa n'umuriro hazoca uwambaye hariho umuntu naho hanze avuga ati amakuru rero mashasha murabona ko tutaramara meme na 24 tubipibriye amakuru mashasha tuvugiye no ngaha kuri ya gate ku bwa mbere nibaje ku mbuga za dushi babanguranye mugende ku mbuga za dushi babanguranye muri Sekirere Sadbi agomba marane na Melanin Boy hama muri gospel Pastor Lopez na MTC kandi oya Pastor Lopez vraiment aho ni wewe kandi nakubisaho hagati ko ndavota jewe asha yego nuko rero jewe nukuri reka nshimire mwese muri ko muradufata mu mugongo muri kino gikorwa tubandanya tubabwira ni mubandanye gushika le 29 December tuzoce du programa hama tuce tubaha ico bita ama certificat meme na proclamation tubahe ama prix yabo le 2 février 2025. Hari akabazo kaza ngaho rero iyo habaye ibintu bya organisation twarabonye ibintu bya Buja Music Awards harabayemwo intambara nyinshi bavuga ati ubusiwe yarame HTV ubusiwe yarame HTV mbega mwebwe nka Dushi Entertainment twizere ko namwe wanyu ivyo bitazohagaragara bege bishobora kuhagaragara mugabo mwebwe nka organisation eske nta mugira akantu vraiment ko twebwe turagerageza guha ijambo abanyagihugu cyane tukaba dufite na jury hama bishobotse turagirana choix du public canke performance iyo nk'ubu twahuriye ahantu tukaba dufite nk'ivyuma bakaririmba nukuri turabijeje twebwe yaba muri izo ndwi za Sekira canke za gospel iyo ariyo yose izotsinda izo bifise amahirwe izo bibikwiriye kuri twebwe ariko mwizere ko
haburana babiri hagatsinda umwe tuzogerageza ntihabemwo amanyanga kandi muzobishima uko bizoba byagenze yego reka nzana akantu renga ko akenshi usanga hari abartiste batari au courant est-ce que ubu nawe kubera ko urumva barabamenyesheje bose barabizi jewe imbere yuko ndanabipubliya narandikiye abartiste bose uwo ntarashikira ni DJ Fernando ariko nawe narandikiye manager wiwe DJ Fernando flexible yego ni DJ Fernando niwe ntari bwatore na Christian iri imbere ntari mfise nimero ziwe ariko nawe narazironse bose ubutumwa bwarabashikiriye yego Jendi baza ko tutobimara kandi turacafise akanya ukwezi ni kunini nihaboneka bishasha tuzogaruka tubibabwire muri abantu bacu ya Gatech turayishimiye muri Dushi Entertainment tuzokorana gushika kino gikorwa gihere murakoze cyane reka turashimire gose ndabashimiye na jewe nshimira n'abari ko baradukurikirana na cameraman hari kagaga bamwita kagaga ari serious cyane ariko uko biri kose arakunda gutwenga ndabibona no mu matwenga ariko yari imbere ya kamera guma ndafata ko aba bakobwa ashaka matwenga yakoze cyane mwakoze namwe ariko nawe twizere ko bubavire muzodutamwo song yo le 2 février reka ndayibemerere le 2 février izo bihari ndimo shasha ego mfashe gukoma amashi none je kurabona iryana tuzobipanga inbox ego cyane yes rero bakoze ya Gatech murabona nari nabaze na Xbox kugira ngo basigurire ntavyo byinshi tuvuganye cyane ariko ibyo twavuye nibi byari ngombwa nize kigana muzokira muri benshi kandi muzoshigikire igikorwa ciwe muje na entrepreneur w'umutunzi nokuri mumushigikire mu buryo bwose ciao ciao yes